kuraba donc ariko hari nidodogo y'abarinzi ariko tugiye kuraba Natacha iyo myidogo ntafise bega kumega nyine hari yantasa n'umuziki wundi umenga yesi hari bibaza bafise umenga ntazigera bamwe no nazigera bamwe gasha wogira inoti wogira amafaranga nkajya Natacha afise ubushobozi tujanire afise ubushobozi bwo gufata satbi ndabona satbi akamufata uko n'umuryango we very nice urumva n'umuryango wa very nice urumva ndetse nahaba Natacha yomurisha akamwambika akamuryamika imyaka yiwe yose yo kubaho urazi gituma nabivugiye uko ariko Natacha nubwo wo mutuka gute mana ya ari twemera ari amahoro ari amakwara gusumba inoti ganamba tanga rero tanga impanuro ugirukana yacu ngirukana ekanda kwaje ko byiza bwa Natacha mami wewe nk'ubu wogenda hariya muri Edeni hotel club Tanganyika hari andahita muri Edeni ni mu byamwa byiza n'uwo wagenda no kuri kwimana sinkubeshe wewe woba wa mbere ngahi Burundi umukobwa mwiza batarigera babona ngahi Burundi wewe ugiye kijana wese akinza Hagati na kuri sawa meze neza nisincha kuri micro nko mubibona ko mubimenyereye hama tukaba dufite umutumire n'umunsi baza kumviriza mugumane natwe mumviriza ibya Hagati tuyagire bijanye n'umuziki w'indundi hama mugumane natwe mutubagira tutubagiye gushimira abakunzi bacu bamwe badukurikirana utaragira sabone ageze sabone kugira ngo ibiganiro byose bimucaho ko abibone abone mbega ibintu bigeze hehe hama tubagira partage na commentaire kugira ngo mutubwire kungene mwabibonye tutarangiriye reka twakire umutumire wacu twakiriye murakoze murakomeye turashima Imana kabisa murakoze abakunzi bashobora Hagati mugere mu bidondoro murakoze muraho mwese murakomeye bo banyita Irakoze Frank ku mazina abavyeyi banyise kuzina musanze mumenyereye neza cyane niba mufyesi mwiza zigufyeta umusarozo umusista washaza gufyeta mana ara umviriza shwa mu chef atagutinda na guteba no foi no permanence Mr. Fyeta wakera bisi wakera rero pamoja na mwansi bane ndagukunda sana Iradutse haba Frank mbega Frank ni sinza ko kimuzi mugabisi yose tumenye nkandi bo Frank ko biri kose mu buzima bw'isi yose yamakora akazi k'ibibona mu kuzimye akora kuri hotel club Tanganyika sanga ndi mu kuzimye nkora hariya ndahita muri Edeni mbo kubera hariya kira kintu cyose kirahari hariya n'ahantu hisanzuye ndahita muri Edeni kuko hajya ndahingiye mba mfise amahoro mu buzima iyo uri kwa Natacha n'amahoro n'amarame gusa ubuzima bwiza nta nzara nta bibazo usanga wimererewe neza kubera Natacha ni umumarayika yes Frank twagutumiye nk'umukunzi w'umuziki ndundi bega tugegeje kuraba no munsi hari umuziki ndundi hari nibaza sinzi ko nka conf nibaza tubifata nk'imyidogo ofuze mva imyidogo hagati umva y'abaririmbyi b'abanyarwanda n'abarundi abaririmbyi b'abanyarwanda barazi no bakagira show ino mu Burundi ariko abarundi no musi nitwo turabona ibikorwa byabo mu Rwanda mbega we uvuga kwiki urakoze cyane kumva ico kibazo nari ndaciteze cyane gose mbo urabona igituma abanyarwanda twebwe baguma baza ngaha kubera umuziki w'Inyarwanda wamaze kuyitinga cyane wamaze kugira kure wamaze kuba umuziki twofata nkumengo nko muri Amerika ayi Burundi wacu turacafise ya migenzo yacu y'ikirundi kandi bizo kwa maruko mbo mu bisanzwe uko no bivuga
mu Kiswahili niho bavuga ati ni wachoyo warundi, ni wachoyo kabisa abarundi. Umuziki wacu uracari down cyane. Gusa umuntu umwe wenyene no muziki utazigera uji inyuma kandi utazigera usubira inyuma. Ayi Burundi wacu mu Burundi none mbega basi ubona ari igicokogo ngihogira nk'abaririmbyi kugira ngo umuririmbyi wabo utere imbere. Urabona umuziki wacu kugira utere imbere hari ikintu tukibuze kandi ikintu kinini cyane. Abarundi turacafise cya kintu cyo kwigungira cyane. Woshobora gusohora umuziki ukadepansa nka 3 millions canke 4 millions, ugasanga muri uwo muziki wasohoye ukagenda gukubita show, muri iyo show agiye gukubita icyambere baguha 500,000 ou bien 200,000, none gasha ya 4 millions wakoresheje uzosubiza cyane. Baracafise ubwigunge bwo kwifata no kumengo bashaka kwishira abantu bo hejuru naho nyene ataho barishika. Abarundi ndagisubiyemwo nubwo kwavuga cyo ngo bako baje hamwe bako bagira ubumwe, no naho bariko baraja naho bariko baragenda, nibakore n'inguvu bashiramo uburyo, nibashiramo uburyo bazobona ko umuziki wabo uzotera imbere, kandi uzotera imbere bashizemo uburyo. Ariko baguma bifata babuze gusohora ntibasohora inoti kugira ngo ibintu byabo bibe hit, ibintu byabo bimenyekane bijya hagati. Kandi nta muziki professionnel bafise, nta muziki professionnel bafise ngaho. Sino kubesha kuko uravye neza Abanyarwanda ndiko ndaraba abana bako baraza kuna ko bava mu Rwanda baza no ngaho i Burundi n'abandground kabisa, n'abana bo hasi cyane gose. Umuravye Kivumbi aheruka ngaha Mike ndamufata nkuko mengo turabe ahi Burundi wacu nta numwe yoba ari Mike iyo mugereranya n'ibyo mpeta ari down. Ufashe double J ugafata dramatic, ugafata dramatic kubera niwe muntu tubona ko araza na D1, abo babiri kuri Kivumbi n'umu underground imbere y'abajya, ariko ukatutangara umuntu ari umu underground muri mu Rwanda akaca zanga i Burundi bakaca bamushira kuri affiche niwe mukuru gusumba double J. Eske wumva ico kintu kweri baki ni kintu kidatahuritse sana nk'abantu bategura ibiteramo, nasanze abantu bategura ibiteramo n'abanyarwanda uko nibahesha icubahiro umuziki wabo, bahesha icubahiro umuziki wo hanze hakobohesha icubahiro umuziki wo, ariko ndabatahura nabonye bajya bategura ibiteramo. Abaririmbyi bacu n'abantu mushobora gupanga ikintu gahunda neza mukayipanga bien ikagenda neza, ariko inyuma yaho hantu mupatanye neza mukavuga ati bana shaka ko tuzokora ikiganiro bambe igiteramo kizodutwara nka 3 millions cyangwa 4 millions ou bien 5 millions. Rero muri 5 millions kubera agenda abona yuko muri no mwanya ntayo mfise, reka dukore écrit twumvikana nitwagire ico giteramo amafaranga tuzokwinjiza tuzoyagabura, wewe utware 40% je ntware 60%, mukavyumvikana bien. Ariko hagera ujya musi w'igitaramo kazabumva ati nabyo ndimo, na nico gituma abaririmbyi bo mu Rwanda ubiravye neza kandi ugiye kubirabamwo uzosanga abaririmbyi bo mu Rwanda atamahera baza ngaha bapatanye neza bakaganira bagatwara 40% yabo n'undi agatwara 60%. Nico gituma rero abanyarwanda benshi biko barabona ngaho sama faranga baba none ngira umuririmbyi yamaze kuzana indege ngaho ava mu Rwanda azanga baza bipakije baza muri za bisi za Kinama Kamenge zijya nizo baza chawe yumvira abantu nkabo. Ariko uravye umurundi wacu avuye ngaraba kiri kwa mwana gaje bagiye n'indege kandi bashitse hari bameze fresh, ariko uravye bo baje Kivumbi yaje niki na bisi ya Kinama Kamenge niyo yajemo. Raba ujya mu DJ niwe nabonye yaje n'indege ujya kwiri nasanze ari umunesho. Ariko ikintu cyaje kumbabaza muri byose nasanze abajournaliste biwacu atagaciro biri kandi nasanze nibo batakiya cyane n'abaririmbyi batakaba uravye agaciro kugira ngo ugahabwe no muntu niwe kwanza kukiye hama ujya mu Natacha. Abajournaliste biwacu n'abantu bataha agaciro abaririmbyi babo.
baha agaciro abantu bo hanze uzora uzogende mu radio menshi uzosanga 80% ou bien 90% ari baririmbyi bo hanze bakubitwa ukatusanga 10% na bini wacu naho nyene si bose bakubitwaga no utamuchore umuha mahera ntabwo kubitira umuziki tuzoja henda ariko ugegeje kura omenga n'abantu abafana niho babigira basi ashaka gukora ikiganiro n'umuntu nyene basanzwe bamenyereye aho ugasanga ntikirago basi ugize nk'umuntu ari umushasha batasanzwe bazi ugasanga niho ugiye kugira rero kugira ngo nico bituma ubona ukonye bimezo kandi tuko turabana n'ibyo bitaramo abarinzi bacu bogira ikintu ca mbere ingorane ya mbere hari umenga iri ku bafana sinzi ko ari kubibona nawe je ko ndabibona kubera abantu abarundi nabo ubwa mbere ntibakunda ibintu by'iwabo ashobora kugira wagira ntatari ibi amakonsa gasinga ababiteguye ariko adasizemo ikindi kintu gishasha ntabwo abantu abona nk'uko yarabyiteze sinzi wewe icyo urabona abafana kugira ngo bagukunde ubanza kubashiramo ikintu cyiza kugira bagukunde umufana nazo kugukunda utaramwereka ibikorwa no icyo kiri kibaho mwereka igikorwa cyiza hama kugira ngo gukurikirane ubona igituma Natacha abaririmbyi b'i Burundi abasumba ikintu kimwe ubona umaze kugira kira kantu kose ufungura ugashira kuri post yawe Facebook Twitter Instagram YouTube nta mufana watazore kugukurikira uzorabe Natacha ashize ikintu ku munota umwe usanga kimaze kurabwa n'abantu majana 5 uzogenda uraba abandi yoshobora gushira ikintu kugira ngo kizora gikwize n'abantu ijana gisaba ikintu cy'iminota ishika nk'itanu itandatu canke n'umunsi wose ugahera rero kugira ngo twebwe abafana tubakunde mubanze mutware ikibikorwa kugira ngo dukunde ibyo bintu byacu none gashaka raba par exemple Diamond hamwe na Harmonize bajya ntibazigera bajya hamwe n'umunsi wa rimwe ntibazigera bajya hamwe kuko bagiye hamwe uzosanga hari ikintu kico cyononekara he mu muziki wabo wo muri Tanzania bajya ngene nibo batuma umuziki wabo ugira iki utera imbere Diamond cyo tumayivugiye ngaho i Burundi Diamond je subi inyuma ndavuga na Diamond yavuze hari ibintu yavuze hirya y'ejo mu minsi heje cereke umuziki wacu ngaho i Burundi Levre Diamond turamukurikirana cyane gose Diamond n'umuntu nawe wari wewe uramukurikirana kandi biravye neza n'umuntu aduha ibintu byiza ni ibintu biri auto n'umuntu agumashira ko kantu hana nabwo kutamukurikirana wori kabata bavuga ati kugira nta kukurikirana nuko ibintu byawe byose baba babimenya Jean uhibye ikintu babimenya uko ikintu babimenya akantu kose bakabenya genda ubaze umuririmbyi w'i Burundi genda ubaze umuririmbyi wewe nyene uri umujournaliste uzogende kuri SATV siko kuri SATV umubwira ati ishaka unyereke inzu y'uwawe ubamo ishaka unyereke inzu umaki wikamere gusa unyereke inzu y'uwawe ubamo ntazigera ariko yerekana n'umunsi wa rimwe ntazigera genda umubwira ati bana je nshaka mbone umuduga waguze ntawe uhari ntawe azokwereka ariko Diamond inzu yiwe wayiguze arayikwereka arayipostinga sawa ajya muri toilette arapostinga agiye make kira kintu cyose akora n'umwanya wacu agikoresha logique abaririmbyi bacu nta logique bashiramo nico gituma rero Natacha abasumba ikintu kinini cyane Natacha afunguye arashira kuri Facebook Twitter hose agiye amake ahantu hose agenda amusomye n'umugabo wiwe arashira ariko apa ibyo yimega ibintu byo kwiyemera omega Jean aposit ingegira fungure ahanaba omega nico kintu rero cereka umuririmbyi umuririmbyi nyakuri umuririmbyi nyawe nushira kantu kiwiwe akantu kose akoze Natacha tanza mahera arakwereka Natacha guze umuduga arawereka igihe yaguriye umuduga mushikiwe yaraberetse nguyu umuduga na umuguriye ndawuberetse yamuguriye umuduga uzingiye muri munsi ya 50 million inde muririmbyi ngaha mu Burundi yamaze kugurira na mutoyi wiwe ikinga yo kugendera ko atari Natacha bose ngamaze kuyigura ariko atagwaye post icyo rero tubasumbye icyo rero cyo Natacha basumbye abahanzi
urumva Natacha afise make Natacha afise ibyumviro by'abantu b'iburayi nico kintu rero abasumbya ugiye kuraba ibintu byose akora agikorana n'ubwenge n'igiharuro no kugira asora umuziki muri 3 mois araharura nasohoye umuziki reka naposhe inyuma y'amezi 3 akaca asora ubundi niko ameze ariko hariyo abaririmbyi bamwe ngaha ugiye gusohora IP iyo IP yawe wayigiriye promotion nyinshi ariko ugasanga nta na kimwe ukuyemo muri rya IP ngaho uri kugira iki urasohoye indirimbo ugize igiteramo icyo giteramo wakoze yego bagikoze icyo giteramo eske winjije abantu banga tugiye kuraba ariko hari nidodogo y'abarinzi ariko tugiye kuraba Natacha iyo myidogo ntafise bega kumega nyine ntari yantasa n'imiziki wundi umenga yesi hari ibibazo bafise umenga ntazigera bamwe no nazigera bamwe gasha wogira inoti wogira amafaranga nkajya Natacha afise ubushobozi tuganire afise ubushobozi bwo gufata satbi ndabona satbi akamufata uko n'umuryango we very nice urumva n'umuryango wa very nice urumva ndetse nahaba Natacha bamurisha akamwambika akamuryamika imyaka yiwe yose yo kubaho urazi igituma nabivugiye uko ari abantu biyemera mu muziki wacu ataco bafise kandi ifo tuje turatemenya down iyo udafise ikintu mu gitondo cyo kibuki ko iyo umuntu agusumba kira misi yose ego hari abantu batavuze ngo hari abantu biyemera ushoboye kuvuga nk'abantu umuntu yemera sana par exemple si raba Sadbi yasohoye EP siko EP we yayisohoye none iyo EP wewe mu muziki ishika nk'itandatu umunani wamaze nko kumva mu ngara naho umujournalist ni yahe ngiye no urumva rero ariko tugende bukebuke Natacha hirya ejo ntiyagiye muri Tanzania warabibonye apana mvuga yego warabibonye kubera iki akantu kiwe kose agashirako n'ubwenge yaronse igiteramo niwe muririmbyi ngahi Burundi wa mbere yaronse igiteramo kizimvye ndetse igiteramo atanu Murundi numwe azogikubita ngahi Burundi wacu ubiravye ganazo byitegereje Tanzania ni gake uzosanga umuririmbyi agiye gukubita igiteramo abantu bakamwakira kugira gendurabe byageje kuraba basi indirimbo za Natacha nzasatu cyangwa ndumuririmbyi wese ubwambo Jean urana hari indirimbo usanga abantu bose zivugwa cyane abantu batikunda sana byageje kuraba niwe yo bafise indirimbo zishobora cyane nikiye kintu gituma basi aba cyane ko yabanje urabona nubwo bavuga ati benshi uyu Sadbi niwe yabivuze neza hamwe na wa journaliste wa Simbizi Semavumba nimba ari Semavumba niwe yabivuze ati ngo Natacha nazi kuririmba abona kumenya kuririmba simba ko ufise ijwi rirongorotse cyane no kuririmba ni mutwe ibyiyumviro by'umuntu ujya kumviriza umuziki kwanza urabanza ugashira hajya umuziki ukawumviriza ese umuziki umba nk'abantu umuziki werekeye umuziki ugomba uzofasha iki abanyagihugu uzofasha iki abenegihugu kugira ngo bankunde kugira ngo bankurikirane urumva Sadbi yasohoye indirimbo mbona mu siko iyo ndirimbo mbona mu yagiriye promotion imwe itabaho ngira ngo iyo ndirimbo nimba yamudepanshe amafaranga make yabamudepanshe nka 50 million iyo ndirimbo iravye neza natayishize natagiye genda urabe muri YouTube ifise amajuza ngaho genda urabe abantu bako barayumva ni banga ariko genda urabe walete ijya Natacha walete niyo yatumye mukura ngahi Burundi imujana muri Tanzania muri cya giteramo vunja be urazi pardon kwanza niyo wambajije ikibazo urazi mbo tugende bukiye buke Sadbi ni agiye mu giteramo cha Monaize barakigiye ngira public wabonye afise warayibonye public yari afise no ariko Natacha genda urabe igiteramo yakoze
cyari gifise public y'abantu intsinzi amapankarte hirya no hino ababouncer hirya no hino gushika naho Mwijaku bavuga ati ibi bintu ntaho nari bwabibona urazi Mwijaku we kugira kwemeye Baba Levo uramuzi Bilova uramuzi kugira kwemera manager nsimubeshi bajya abagabo babiri barinze bakwemera umenye kuri gihangange mu muziki East Africa ndetse na Africa ndetse n'isi yose Natacha n'umuntu ngaha mu muziki w'u Burundi abingira kamaro cyane gose sinkubeshi ako no kuri nkuti ningira kamaro ndetse no mubuze ngahi iwacu i Burundi muziki w'u Burundi uzocuvuti ça c'est vrai umuntu umwe umuziki w'u Burundi Natacha mu muzi tugiye kuraba indirimbo ziyo nizo zibatanga nizo zibatanga ama information pa nizo zibadise ama conseil chaque dise ngira kamaro ku bantu chaque ni kubera nyene asanzwe nyene arabwira abantu benshi tugiye kuraba indirimbo ziyo c'est ça tukomo impanuro ntabantu ari nizo sanga nyine arizo kwiryohera tout simplement ugasanga nta yega umuntu afise amafaranga naririmba ibintu bijya ngo muraba kunuku ejo cyangwa kuno no umuntu afise amafaranga no muraguma yiryohera umuntu aguma sora kandi kugira ngo abantu bitwengere inezereze siwe umva ubwa mbere siwe atanga ari indirimbo mbona abandi bararirimba mbo turavye shaka bisiwo afise ijwi ryiza kurusha abandi baririmbyi bose ikindi kandi nava ati rero uko ramupinga rero oya sikanda mupinga uko avuga ati ngo abuze muziki w'indirimbo reka nkubaze ndugu zangu mimi namuzi reka ndakubaze nk'umu journaliste si uwo biravye neza ngahe Burundi ninde muririmbyi wa mbere afise amahera afise amahera akora muziki cyangwa afise amahera none ataririnje ajamara yaronka sawa business zisanzwe sawa genda nishuri kibazo manaje ndakubajije ninde muririmbyi ngahi Burundi afise amahera ninde nuche hirya no hino akote à droite no mbwira ninde muririmbyi wa mbere ngahi eba je ndiko ndamubaza nije minduso mu journaliste rero nawo baye Fyeta sawa okay bite meze neza urakomeye tugeze biganiro urahura komeye meze bien ndabona sana bo jewe ndi mu journaliste akora kuri televiziyo Amayaga TV siko bo ndavye umuziki w'u Burundi ndabona ko umengo umuziki w'u Burundi umeze neza cyane kuko ndabona abaririmbyi b'u Burundi basa neza barasukura ariko hari umuririmbyi mbona kila misi yose y'amaposting utuntu n'utu na ariko je nkibaza ibintu byinshi nkavuga ati je nzobaza umufanzi wiwe yitwa Fyeta none mami ndakubajije nka wewe ubiravye neza ninde muririmbyi wa mbere ngahi Burundi afise amahera ninde wa mbere je nuko ntavyonzi gusa ubwagije arabyanse sawa icyo turakiretse icyo kiragiye arega umuntu wese arashaka kwayafisa ariko atayerekana basi mu bikorwa yerekana basi ninde muririmbyi wa mbere ngahi Burundi afasha abantu rega gufasha n'umutima icyo nyine cyo nshaka ninde muririmbyi wa mbere ngahi Burundi afasha abantu gufasha n'umutima ashaka kuyafisa agasanga nta mbaza basije nyibarize sawa ndakubaze kandi basi wewe ubasi tubwira pardon kwanza ninde muririmbyi ngaha wa mbere i Burundi afise imiduga myinshi ninde afise imiduga myinshi mbo ninde oya subiramo vuga cyane bakumve ninde umuririmbyi wa mbere ngaha i Burundi afise imiduga myinshi ninde 1 2 3 4 5 ninde la bossi la bamba la noma no peut-être quoi ari kije nakado habwa ni rero maze kubona bamba yawipe mu muziki none abikura he ako tibagiye yuko bafite ibihoteli bafite n'ababosi biratandukanye barishoboye ashaka afite urana ujya afite mu nzu deja urumva nabantu ko usanga bafite amahera menshi none Miss Erika namufise arafise bese biravana urabibona
urukora gufasha Natacha tugende buke mugeranya n'umuntu ariko arigira Fizo nigeze kugira umugore w'umuzungu nigeze kumugira none gasha yarigeze yerekana n'imiduga basi nibi tugende buke aho ndiko nakubaza twagiye okay lolo nigeze kumugira lolo nigeze kumugira yarigeze kwerekana basi n'umuduga n'umwe nani tuze tuvugisha ukuri basi ndakubaze kandi ninde muririmbyi wa mbere ngahi Burundi afise umubouncer yiyemera mwiza w'umuhandsome kandi afise amahera ninde nga wira umubouncer uramuzi ngahi Burundi ari hit ni wa Mabuja ni wa Natacha la bamba la namba la noma la boss na ondi afise umubouncer yiyemera akramura muzi mami ndakwifurije umunsi umwe wo mubona kuko umubonye nimba ufise umusheri uwo munsi uzocumuhe Docura ruseze tuvuga bari bose abaze kubara batandukanye nashuri twagiye ninde muririmbyi ngahi Burundi afise umwana w'umukobwa mwiza ninde Natacha Malikia la namba la nom twagiye ndiko ndakubaza ibibazo kandi ibi byose bakora biba ninde muririmbyi ngahi Burundi I Burundi wacu afise umwana w'umuhungu w'umuhandsome boy ninde umwana w'umurundi umwana w'umuzungu Natacha no murundi uramwatse ubwene gihugu urabonatse karabara sese murundi mama yone iki murundi Natacha niki mike Natacha n'umutabya wewe umvirize wewe twese tuzi yuko mu muziki n'ibyacu mu mico yacu tuzi yuko umwana atwara Oje byari byakira iyo mico yari yakira ubu ati rero muzotorana wanyu wewe muzotorana kwa mama okay nkubu mama baba bari wimbaza nacho babaza yeah cha mama nakuba ndamuza cyo bugira mwana mama wawe niko ibezi sanze na banda ora mwana mama wawe nibaza yiko nasi wasibira ururiste kandi ariko tuganire ariko tuganire tubiravye neza ndahi Burundi je te jure kuri kwimana ngahi Burundi nta muririmbyi mufise nka Natacha nikiba nikize ndarahiye kuri kuhora urumva kuvuga abandi bose bazi nyuma yiyo mbo ndiko ndaraba ndiko nditegereza hari abana ko baraza mami hari abana ngaha babizi ariko ntibazigera n'umunsi warimwe kwegera inyuma hari umwana yitwa Wizi Designer yansohoreye indirimbo nziza iryoshe iyo ndirimbo sirifupe nayikunze ni kuri kwimana nayikunze ni indirimbo basohoye na Double J bahuye ari abana babizi kuko urazi gushora na Double J hamwe na Wizi indirimbo usanga imeze fresh Jemfisi ndoto yo gukundana nawe mama ni kuri kwimana iyo ndirimbo ni nziza ndaraye kuhora hamwe bakaba ntazo kugira yigeze Natacha mbigana ni waririmba neza kurusha abandi ushaka ndabwira ikintu atandukanye ko nabandi uretse yuko ikintu batandukaniye ko nabandi iyo umuntu agusumba amahera abagusumba byose mbwira nk'ubu wewe arasha ubirize urabona nk'ubu umuCEO wawe hamwe yo kwima amafaranga muri no mwanya ushobora gukora muri no televiziyo tutavugisha ubirize kana kati none Natacha yego nakati mugakora vuga uko oya ana arashaka kuba ufise ijwikiza natiyoye twenda no kuvuga ngo bande guhindura ngo bende kugira iki ariko no kuvuga ngo umuntu ndakwanga gusumba amahera ngo gusumba no kuririmba ndetse Samantha yagiye he ntiyari afise ijwi nziza Samantha yagiye he waramuzi Samantha ijwi yagiye he yagiye okay Matabarora zijwigiwe Matabarora muzi ijwigiwe yagiye he hayiko raba reka ndiko ndakwereka abaririmbyi ngata dufise bafise amajwi Sarji nubu aho rero naciye mbona kumengo abaririmbyi b'i Burundi bose ari zero ariko havuyemo Natacha abasigaye bose ni zero ati kubera iki ni wanafiki bafise bari nzigo s'il vous plaît bari nzigo kubona umuntu nka Sarji nubu tutazi n'irengero yiwe nasanze abaririmbyi b'i Burundi nubwo ko barivugisha ati ngo bagomba baje hamwe ubujya hajya urazi yuko hajya ngo kuvuga ati ngo Fizo na Sadbi ngo bafatanye baza ngo rujya n'urukundo
no rujya surukundo kubereka dare ni kangahe ndaguhe bwa mbere bapatana ujya musi wa primizike wari hajya ujya musi Diamond yari ngaha nibigize ati ngo bagiye hamwe mu nyuma habaye nibajya kuri stage baraturirimbira ibintu biraba mu nyuma habaye ntihabaye beef n'ubu kandi hirya y'ejo Satbini yagize igiteramo avuga ati wewe ndakubatse wewe nk'umujournaliste kuri kijya giteramo Satbini yagize warakigiye eske Samile wewe woyikura neza na neza uka ku muziki wa Satbini neza uzi wewe wogera kwikura Samile kwinasa fans icyo nicyo nshaka gushikako mbo yaragize igiteramo nyereka abantu bashika abantu nka batanu birihiye amahera yabo ni bande batanu gusa bata maki bagiye babarihiye mvuga ko bagiye babarihiye mbo abagiye barabatumire abagiye umutumire ntiyegera ari abagiye fiza ari umutumire sawa bajya ba DJ Rantanzi mbari Rantanzi nyene bajya barabatumire sawa kijya giteramo cinjiyemo Satbi n'umugore wiwe na Fizo hamwe n'abagenzi ba Fizo hamwe n'abajya ba DJ hamwe n'ababa peti batsindiye zijya tiki abasigaye bose bari abaservitere bahajya bo kuri jya hotel nyereka abantu binjiye umbriza igiteramo kirereka abantu ukereka abantu binjiye kuna bangana none gasha raba table Fizo yari yicaye kunde nande ubirabye neza Fizo yari yicaye kuri table yari Fizo hamwe na ideologie hamwe n'abandi batiye sa genda kuri table ya Satbi yari Satbi n'umufasha wiwe hamwe na Kent P erega ko batitavye ico kintu cye ico giteramo ubu ni mu bundi hari crise y'abahera naho Samile nimba ufise inzara wewe niyo ku mufuko wa hari abantu badafise inzara ngayiburu Natacha nikiye giteramo aragira cyo mahera menshi akabara nk'abantu benshi Tanzania aho yo mu Burundi tugende nyagiye hanze agiye inonye sawa murabo rero yaronsemwo bangara Samile yaronsemwo bangara Samile kwinjira yari Samile ndakwa DJ uretse izo transaction oya jani ko ndahagenda nahariya two turagenda none muri kiye giteramo yagize yinjijemo abantu bangara komeye pasi y'abaronse naho babagiye avuga urumva ko umviriza hariyo uyu Landry promoter ujya n'umufana we wa mbere urabona wa mbere ujya si umujournaliste ujya n'umufanzi wa Satbi cyo tumarama ndababwira tandukanye ubujournaliste n'ubufanzi kusera ko nare kugira ngo yamakoresha Satbi gusa akora iki bamwe ubujournaliste bamushiramo ni umufanzi we muganya gazi nisiwe yama n'umufana w'indani ujya turamuzi ujya n'umufana w'indani wa Satbi ndani nare umujournaliste wabuje gufana none none umujournaliste n'umufana tandukanya none uri umufana wanyu umufana ufana umujournaliste sava ariko we ntafana umuziki ndundi afana Satbi koresha umwanya uramuzi ni inshuti bose Landry promoter mwana koresha umwanya ni inshuti bajya bose bari muri team Satura ndabazi bose jewe bajya saba journaliste mu journaliste bikuremo urumva kwazi uzombira umujournaliste nyakuri n'ufisa amashuri umujournaliste sugenda kuvumbura ibintu hirya no hino ngo umujournaliste no atana deuxième atana troisième office ngo umujournaliste wahe Timani yaje Timani yaje ngaho Burundi ngira abajournaliste bagiye kumwakira ni bande wewe wambwiye wewe umujournaliste waragiye waragiye icyo rero no saba ministeri wacu ngaho Burundi izi ibintu by'abajournaliste mananje aba barandira promoter irukana aba bakoresha umwanya towa nitugashaka nabo bose toka no umva bisaba badushirira abantu bize badepose bashire mu diplome yabo hajya batwereke ibikorwa bya bavuga ururimi nyabo icyongereza igifaransa hamwe umuntu wo hanze avuye hariye aje ngaha bamubaza ibibazo nyabyo genda urabe ibibazo yamabaza randi ni bya bindi nyine ntibigira bihinduka kijya kibazo zo kubaza nicyo azobaza n'umuntu kijya kibazo zo bazo nicyo azobaza n'umuntu
ahubwo ndiko mbabazwa n'irya radio baba bamuhaye akazi oya bon afite chino yiwe ayikoresha irya radio akoreramwo irya black FM uravye neza umuntu yamutwara muri irya radio yari minushi kubera n'umuntu yize ari ujya n'umukobwa yize neza ujya ndamwemera yumvira umuntu ashobora kubaza ikibazo nyine kumva fresh urumva yakubaza ikibazo ukacishura neza ariko randiri genda umubwire akubwire na verbe nimwe n'ukuri kwimana yapfa kubwira oya wasanga yize hama yize iki kuko mba umushigikira yize iki si umujournaliste ujya n'umufanzi bajya n'abafanzi je ndiko ndasaba ministeri iyaba ministeri ikurikirana ibintu by'umuziki ikurikirana n'ibintu by'abajournaliste barandire promoter hariya aba bakoresha umwanya hariya kuko bajya nta kazi bazi dushirira umuntu azi kuvuga indimi fresh tuvuga ati aba ni bonyine nje ndiko natanga tima yaraje nga ninde muririmbyi yagiye ariko babonja mu DJ yaje bose babazi tugene buke bukesha Fizo ntiyagiye mu Rwanda Fizo mu Rwanda baramwemera cyane gose nta muririmbyi bemera mu Rwanda nka Fizo nyereka umujournaliste yagiye kumwakira ninde nicyo gitumanya umujournaliste wo mu Rwanda agenda kumwakira Fizo ninde nta n'umwe kuko bariyemera abanyarwanda bariyemera urumva tuge basi utanga nk'iyi Alvin Smith yaragiye niye conseil de sodere ngo ohereza icyo nosaba abakunzi umuziki ndundi icyo nosaba abakunzi biwacu journalist ahana hari kugira ngo dusatire icyo mbo reka kwanza nsubira inyuma icyo nosaba Satbi n'umuririmbyi arabizi ariko afise ingeso yo kwishira hejuru kandi atacafise Satbi naje hasi yicishe bugufi umuziki uzotera imbere kuko ni aguma kujya ntari koraje hariyo post ya posting hirya ejo yo post yarambabaje sana kubona umugore wiwe umushira kujya ukagira ibintu nkabijya sinzi uko wayibona ariko aranyonga umugore wiwe umugabo aragenda inyuma yabara makafaka ibintu nk'ibyo n'ibyago none icyo cyongereza azi icyo nico azi makafaka namayibabo mu barabara cyarakize namayibabo mu barabara yumvira umugore yumvire mama Bernes nawe nyene no muntu umunyamusaga mujaye nta munyamusaga gira nkabijya yumvira makafaka akatika umugabo yakagenda inyuma yo ni logique y'umuntu kweri wovuga ati yo ni umuntu twabikira Satbi n'umuririmbyi ariko agumije ijya ngeso bangi itakuwa papa itakuwa sikudanganya itabyamaze kuba nyinshi utusanga uri kugira iki uri kuritakariza na chance wari ufise iyi ndirimbo yiwe yari nziza imona muri yari nziza ariko abantu bakorara ibikorwa byiwe yakoragiye ibintu aguma posting genda muri post umutuki uvuge gusa Satbi indirimbo asoye nziza aca kwambika mama kivuga ati Satbi bana isubire ko muri buri kuragira aho nyina aca gutuka ariko Natacha nubwo wo mutuka gute mana ya ari twemera ari amahoro ari amakwara gusumba inoti danamba tanga rero tanga impanuro ugira ukanda yacu nyirukanda ekanda kwale ko byiza bwa Natacha mami wewe nk'ubu wogenda hariya muri Edeni hotel club Tanganyika ari andahita muri Edeni ni mu byamwa byiza n'uwo wagenda ni kuri kwimana simubeshe wewe woba wa mbere ngahi Burundi umukobwa mwiza batarigera babona ngahi Burundi wewe ugiye gukora umunsi umwe gusa ndaguhaye umunsi umwe gusa uzoze gusugirisha ikiganiro urabe imisosi bagushira mama nzo kuzimba na fresh je nari nirabura inzo bayigire muri club ari yagene klimatizere nizo noga mazi no hejuru amatara yose navuga igitanda njyamako honyene Satbi nacha fise ntazigera kigira nikiye kinone umaze gukora basi mu fata Natacha kimwe gukora cyo maze gukuramo ati iki kintu vraiment
kiri solide nyene kiraremereye bwati akiri nagikuye fashion kanje nyene bo ubu Jesse gamise cafeteria sawa Natacha kugala boss cafeteria yiwanje yaje maheru hembwa canke mara membwa kwa Natacha ubu icyubahiro Jesse game ntabwo kuva sinari byigire ndakibazo Jiyo narashobora gutaha muhira kira muntu wese yaravuma ariko ubu ntashe amahoro ariko naje nkicisha bugufi ndavuga ati ntangorane ko ndazi aho navuye naho ndubu sicyo kintu ubu mbayeho neza nta stress nimwe mfise no nta ni stress ngiye cafeteria gusa yes nubu ngoma presente muri no miss muzobona ikintu nzobaha ikintu cyiza nabyo kuri Natacha mukuri kw'Imana imbere Natacha iyo abana ari kuba mfise ubushobozi bya mama mumusabira ku Imana nkagenda nkaganira n'Imana nkubwira ati Mana yanje data umwejo uyu muntu baki ntazigera apfa azokoma afasha abantu kunyera umurekere umuhero ni waza umwifatire umwijane mushire uburyo bwawe cyo nasaba ko Natacha n'umuntu wa mbere ngayi Burundi mumubuze muzoba mubuze munini ya cyane ujya no mumara hagarira uzikindura so hagarira atari we mworirimbi atari we ninde wabamenya atari Natacha umenyekana ko Natacha kubera Natacha atari Natacha nibo bamenya yes abareka tugushimire Frank waje kugira ngo utwishyure ibibazo byacu tuganire ku kijyanye n'umuziki ndetse merci ku byo utubwiye ko mpano abajournaliste batuvuze ibaza mwese yumvise haba n'abarivyi bavuze cyane ngaho bafatiye kuri Satbi sinzi impamvu oya Satbi gituma niko ariwe amagusha avuza sinzi ko ariwe igituma namuvuze ngo hari ikiganiro nigeze kugira cyo kiganiro kuri televiziyo Royal TV kiganiro cyarambabaje cyane umujournaliste yambaje ikibazo nsanga kiranyibukije byinshi uko iyo umuntu agomba gusubiza gusuka umuntu aba ari mubi kuri we jewe naciye muri byinshi mbonye rero ko ramutuka Natacha sinzo kwihangana ndakubwiza ukuri aho nane siri plus nubwo twohura no mubwiza ukuri jewe kuri Natacha utabuya ni la boss utabuya ni la namba musi ukuguru ni la noma nino hose kumushatsi yose no umwana wanje je ngazomubyara nzomwita ngenda bana Natacha la bamba la namba la noma abazayi imaki ubu una mama wanje rabizi familia yanje yose ni la boss Natacha jewe nishuka ubu ndiko ndafunisha ishuka yiwanje nje ndajama Natacha muzayibona Natacha ngomba nguri matera igugwa 1 million uzoyibona nzoyipresenta muzoyibona kandi nzobahamagaza muze murabigiza niki kintu Natacha amazoga ati wewe umufungo wanje wewe uranje na kure Jean bacenye sinzige no ivuga nikaje kumutse kuvuga basi katana bavuze kuri byo nubu cyane nako kaje yakuhaye ndazi ikiganiro ni akibona mabuja wanje la boss wanje Natacha Burundi ni akibona ndaje ndagutelefona ndakubwiye kandi uzobibona wewe kandi views zigiye kuduga kubwa la boss views zi televiziyo ngiye kuduga kubwa la boss uko jewe iyo ikintu yungirishije interview ndayipartage kila muntu wese akayibona kandi jewe kiganiro nkora ni kubita swata no mami sinubeshe icyo gusa nkunze gusa nasanze televiziyo nimeze fresh niko ifise system murakoze akuzacu turashimiye ko mwabanye natwe umusatsi yubitse ikiganiro ndani kwetagire
aba twari kumwe na Frank umufanzi Fyeta kutavuga umufyesi mwiza azi gufyeta azi gukomba hose Fyeta uko mumenyereye umufanzi wa Natacha umufanzi w'umuziki ndundi aratubwiye ibintu byinshi bijanye n'umuziki ndundi arahagira abajournaliste abaririmbyi kuntu nyene abona ko nyene bizogenda hama turabashimiye cyane mutwagira abatagira subscribe bayigire kugira ngo ibiganiro byacu bibashikira ukuri kwamye mutwagira like na partage na commentaire kugira mutubwire mbega namwe mu by'umuziki ndundi mubona bimeze gute mbega Natacha mubona gute mbega Sadbiho ibyo byose twumvise muri iki kiganiro hama turabashimiye cyane mwanda mudukurikirana muturyohera tubona tubaba hafi tubashirira tubazanira ibintu bishasha kandi bimeze neza nakoze